bukeye mu gatondo aje nka saa 3 acaramaza ngo mukizwa ngo warabintutse urumva nyene ibintu utazi muganga mbarengene nagututse acarambwira ntumviriza wihane aba mama y'ubujumbura ingene bambara ntiyarakizijwe misi yose yambariye mini ese nagutucana kubwiye ubutumwa kugira ngo wihane kumbe haraho Imana yari yabuze hica igacica nyene kugira ngo kizwe hama rero hashiyemo imisi uwo muganga acarihana jewe rero ncanamubwira ntumviriza wagisigowe ndagukubita mu izina rya Yesu na yabeki acarambwira ngo wamuhimbiriwe ngo nasamwe ntanyo bako ngo wamuhimbiriwe n'unyumuhoka mu izina rya Yesu ndayica ngo umviriza acambwira ngo umviriza ejo mu gatondo akuzindukana ku mpanda ngiwango ni uzinduka ku mpanda abo muri sare cyangwa isare komine nkiki abantu bose ngo mukizwa ngo urapfuye jewe simfa ndafise Imana yanzoka ndayica irapfa. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakinga ni wake Mana umuriro ni wake Mana umuriro ni wake umuriro ni wake Mana umuriro ni wake. Miriwe cyane miriwe n'amahoro nuko rero Imana irakoze Imana yacu nishimwe rero turanezerewe cyane no kumva ibishinga ntahe bya bene data Yesu abahezagire cyane nuko hama rero mu ncamake jewe nitwa Batungwanayo Thomas nkaba ndi umuvuga butumwa wo mu ishengero yo Ingandu none rero ndi umwe mfise umudamu umwe hama rero nari mfise imbyaro 12 ariko mfise sigaranya abana ndwi nuko rero nuko hama rero intaye yanje niyi je nagize mariage itariki 21 z'ukwezi k'umunani mu 2000 hama rero cyambaho nagomba shinga intaye kuko hari bamwe babona ko umenga ndacumbagira nagomba bashingira intaye ndababwire ingene byagenze hama rero madamu twari tumaranye ibihe bimwe bya mbere ntaragira mariage ndiko nitegura urubanza rwa mariage naragwanya intambara burya idasanzwe shetani aguma nkurikira gushika naho ngize isanganya nkaza mu bitaro i Bujumbura hama rero umunsi umwe hari ku munsi wa gatanu mariage ukiba ku wa gatandatu hama rero baca bambwira ngo umviriza wowe ugire mariage udorana n'umudamu rimwe ucupfa baca bagenda rero barondera abantu babandi bita abapfumu hariho umumama beze cyane twafatanikanije mu mashengesho turi kumwe ngaha caraza muhira turafata umwanya wo gusenga Imana mariage iraba umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ukwezi umwaka ntarapfa nkiriho Imana rero aduhezagira turaronka umwana uwo mwana rero amaze amezi 3 hariho mukuru wanje w'umusirikare yaraje kugira mariage hama rero mariage yo yarayibaye atwaye madamu iwabo cyo turataha ku mugoroba tutashe ku mugoroba rero hari abantu bita abagardien de la paix bita abajene murababona ko bari barahaye inkoho siko hama rero uwo mujene hari wundi twavukana w'umusirikare hama rero yari yaje mu ikonje bijya bihe byari byoroshe
acataha atahanye ikigwanisho. Hama rero uraje umusoda muri iryo yavuze ati hagarara ukanga guhagarara nta bindi baca basiranako. Hama rero ubwo nyene baca bararasana urusase ruba ruramfashe igufa riba riratumye. Jewe ivyo vyose iyo vyaba je ntarivyo naje nisanga mu bitari Bujumbura ntazi ingene vyagenze. Hama rero bigenze kuko dufise umupasiteri yitwa Kineda Jafeti niwe ngo yasanze mu bitari Bururi acatora nyagufa magufa acaratahana ngo niyo harafukamako mu kusengera. Hama rero ndi mu bitari Bujumbura namazeyo umwaka wa mbere atana kimwe barankorera bariko baravura uruguma. Umwaka wose urahera uruguma utarahera. Hama rero umwaka ugira kabiri niho baca bangirira operation kubaga ukuguru kugira ngo batumberanye igufa n'irindi. Hama rero ivyo bihe canagenda muri salle d'operation bantwaye kuri kajya ka Blancare. Ico gihe abantu bakunda gukora ibintu by'amagufa barabashinwa. Hanyuma nyamushinwa caraza yari umushinwa yarazi igifaransa cyane aca tumaka ati genda murondere abakozi b'Imana babanze babonane n'uyu muntu. Babashinwa rero baca baragenda baca batuma uwundi mu travailleur yava hari ikivumu yitwa Rino yakorana n'abashinwa aca rirukanga ndakurondera abakozi b'Imana baca baraza turavugana. Hage nabo nyene abantu bakora igikorwa cyo kubaga nabo nyene haje barubaha Imana he. Nyamushiro nazamo nabwiye mu iteme ugatunayo namba ko ariko barasenga sinzi. Hanyuma rero bahejeje umukozi w'Imana tuze kuvugana acaraza baca bazwantera ijya anesthesie kare batera ijya anesthesie generale yo muri serum ko nyene bwengo cyoragenda mugabo ntaragera nibuka ikintu kimwe hari umuhungu umwe twari tugwaranye muri nari je namwe hospital pressureja ibujumbura. Hama rero uwo muntu twari tugwaranye uwo muhungu ico gihe nabo nyene bari bamurashe mugabo amasasa aca mugumamo. Hama rero bacageza kumugirira operation basha mutera iyo anesthesie generale yabatera muri serum. Hama rero yewe nivyo yakoze ngira ngo umwana yabivuze ariko avyumva. Urazi nyene abantu bapagani ivyo bavuga abakobwa basambana byinshi. Hama rero navuga Imana uraje ko nakuba urazi ko nihanye ico ngomba genze kuririmba cyangwa mvuga ubutumwa kandi Imana iragahezagirwa yarabinkoreye. Imana iragahezagirwa. Hama rero baheze kungirira operation baca banjana mu bitaro basubize mu bitaro camara nagiye kuhembuka bukeye. Nahembutse bukeye kuko namaze y'umwanya munini yo kubambwiye ko naherutse banjana saa moya bagakanye mu bitaro nka saa 2 z'ijoro. Hama rero bukeye mu gatondo uwo muganga yadukurikirana baca bamubwira ya muganga w'umudamu baca bamubwira ati uno musi ntutaha uguma ngaho kugira ngo ukurikirane uyu muntu. Rero ikintu cyabaye n'igiki iyo anesthesie iri kwiramvamwo nta kindi navuze je nararirimbye hanyuma mvuga ubutumwa. Uwo mama rero aba mama y'Ubujumbura ingene bambara ntiyarakizijwe misi yose yaza yambariye mini. Hanyuma rero cyanibuka ijambo ry'Imana kuko yari yaciye afata urukaratasi arakoporora amajambo y'Imana nagenda avuga ya muri Ezekiel 18 ku murongo wa 30 wasomye urahabona ngo nimutekure ibicumuro byanyu byose mwacumuye ngo simpimbagwa n'urupfu rw'upfuye amajambo nkayo. Hama rero bukeye mu gatondo aje nka saa 3 acaramaga ngo mukizwa ngo wewe warabintutse urumva nyene ibintu utazi muganga mbarengene nagututse acarambwira ntumviriza wihane ese nagututana kubwiye ubutumwa kugira ngo wihane kumbe haraho Imana yari yabuze hica igacica nyene kugira ngo kizwe. Hama rero hashiyemo iminsi uwo muganga acarihana. Navuye mu bitaro namaze y'imyaka 5 ibujumbura namaze y'imyaka 5. Hama rero uwo muganga yaza yakijijwe. Hama rero intahe ikomeye nagomba ndababwire hari umuntu yavuze ngo kugwana urugamba uvuye ngaha yavuze ko kintu cy'inzoka. Bene data yo Mana muze muyumeye ko Imana yacu irakomeye. Rero kugira ngo mbandanye jewe ngo ari muri byo bitaro umwaka ugira 4 nahuye n'ikibazo bajya bita abasehe bajya bamezirima aribo baswahili kugira ngo mubyumve neza. Rero hariho umudamu umwe yaragwariye mu isari ya 15. Hanyuma rero kuko twari dufise dushimwe haragera igihe abamama baza koga canke abapapa baza koga canke abakobwa canke abahungu hari amasaha bari baranditse yo kuza koga. Hanyuma rero uwo mumama aza koga cya kigabo cy'igiseke cyakimusangayo. Urumva nta kindi yarondera agomba gusambana nawe uwo mumama yari yarakijijwe. Rero nayo njyanye muri sare ya 18 nyamumama ahaguruka atabaza ati mukizwa n'abana ndapfuye. Razi nyene umuntu agira kuri bekiye ingene bigenda. Rero cyane badabona ibintu bisanzwe
cantora bekiye canagenda rero ngiye bagwanye kera murazi kenshi bajya ko bakoresha amareba nze sanga yamutumye yaciye akoresha ikintu cy'inzoka inzoka nini jewe rero canamubwira ntumviriza wagisigowe ndagukubita mu izina rya Yesu na yabekiye akirambya ngo wamuhimbiriwe ngo na Samuel nta nyubako ngo wamuhimbiriwe n'unyuma hoka ni umviriza mu izina rya Yesu ndayica ngo umviriza acambwira ngo umviriza ejo mu gatondo akuzinukana ku mpanda ngiwango ni uzinduka ku mpanda abantu rero babona abantu batakizijwe hari umugabo twari turwanye w'umukizwa yava ku mugara yitwa Bigirimana yari yakorotse ku kigazi aca senya uruti rw'umugongo nabugingo no mushatsi ari mu bitaro mperuka kuza kusohoza umuntu muri hôpital militaire nasanze ari yakiri bone yakiri asaka timukizwa ati ntugire ubwoba turagufata gusenga Imana abo muri sare cyangwa igisare komine nkiki abantu bose ngo mukizwa ngurapfuye jewe simfa ndafise Imana yanzoka ndayica irapfa hari umusoda yava mu Rutana ahantu igiharo twari tugwaranye cyakuzana umudoca turayiturira mu gatondo rero niho yacaza mu gatondo isa 11 bose abaswahili bagwarira muri sare ya 19 bose bacatondeshene mu gitondo 11 bari bashe ku muryango baradodora nani numvise badodoye canasenga Mana nihabwa icyubahiro canasenga turasenga canababwira tuze gusenga mvuze ntiyame nguru uwo muryango turarinzira acaraza ati umviriza wakagabo Imana usenga uzuyumireko Imana nihabwa iki iyo Mana usenga uzuyumireko namba yarafurugusira ibyo afuruguta bikanka je ntumbaze hama rero bigenze uko urazi twapinze isaha 6 z'umurango zitaziramuraha wa mugabo acarapfa urazi induru y'abaswahili barakoma induru ngo wa murozi wo mukikora mwishi isawa bashobora barantora umudamu wacaraza arantora ni umviriza mutemeye kwihana arapfa kanaza ku mpanda muraze ko twapinze aza ku mpanda nyamudamu ati umviriza je mwumbwira ko yokira je nemera kwihana sawa tambita na wa musirikare cyo turagenda muri yo sare yabo cyo turagenda turavuga ubutumwa nyamugore acarafukama arihana uremera ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe ego aravyemera sawa abandi uraza bose barasohoka bose dusigara turi bangana babiri umugore n'umugabo n'uwo musirikare dusigara turi bane nyamumama turamubwira arihana neza aheze kwihana turamusengera aheze kwihana rero turabwira Imana wa Mana uyu mushinga ntahe n'umukiza heze mu 30 twarwa bashobora rabuka arabutse rero cyo twakoze niki cyo turamubwira uremera kwihana jewe sinemera kwihana sawa utemera kwihana urazi ko twapinze uza ku mpanda hama rero bigenze uko umugore ararira umugore amubwira wa mushinga ntahe niwihane nta kundi niwihane turamubwira madamu reka kumwinginga wowe wihanye ibyawe byaheze reka kumwinginga byakabaye kera aca arihana neza turamubwira tuti umviriza kugira twemere ko hariwe bwa burozi bwose waraturogesheje bwose bwose aca agenda rero aca tuma umudamu wiwe baca bajyana n'uwundi urabona ibujumbura byo babyita imbegeti yazanye imbegeti 3 zuzuye ibintu yakoresha tutuma umuntu ibigirwamana yakoresha uburozi yakoresha hanyuma rero ubwo nyene cyadutuma abantu bari bakomeye bacagenda ku ntango kuko jewe nari umujeye nama bari bampaye ishengero hajya muri Prince hari ishengero naza gusengeshako nari umujeye nama kuko je nakomeze n'umujeye nama nafite ishengero za gusengesha kuko mungere namubwiye je byo bintu nabyo nzoshobora kuko ndi kimuga ati kandi bikunda ni wewe hama rero bacu baraza barabitora basoza kubiturira wa mugabo arihana amaze kwihana rero acara Bujumbura cyasubira iwabo mu Rutana byari twahuriye i Bujumbura azambwira ko umukozi w'Imana Yesu nahabwa iki Yesu nahabwa icyubahiro twagiye duhuranye na cyamba ati wowe uri naka wa wundi wo mu bitaro muri Prince yego
ati Imana iguheze nuno munsi antelefone yambwiye ati papa wambyaje ubutumwa. Hama rero ntibihagarariye ngaho cyamba rero aho mu bitaro Bujumbura dushira tuvuga ubutumwa ntibyatworoheye cyane mu bitaro ntibyoroha abantu batwiruka ko n'uburozi n'ibindi ariko tukanesha. Niba ku munsi umwe uwundi mu mama yaragwaye tugana tumusengera turiko turasenga haba inyoni gusa, inyoni ikaburuka gera turasenga Imana tuvaye amahoro. Hama rero mu mwaka ugira gatanu jore nari ntangwe kudandakira buke buke. Hama rero mwaka ugira gatanu niho rero haba ibyago bikomeye Bujumbura hariya mwitenga hapfa abantu benshi hakomereka abantu benshi baca bazana abasirikare benshi bakomeretse. Hama rero je bashobora nkura ku gitanda baca bambwira ati umviriza usa n'uwakize taha witegure gutahura amayera utahe ariko naca mu ncamake uriko mavyumva. Hama rero baca barankontorera amafaranga je amafaranga ntane kuronka ushobora kuriha ariko Yesu yarandihiye. Jewe ico gihe muri iyo myaka 5 bankontorereye nuko uriko atasana ntabwo yibuke ndaruzana uko sinende ko tudagushinga nta ariko ku mutwe ndayiruka nza kwibagira amafaranga make zari miliyoni 87 n'amajana 927 muriko muravyumva imiliyoni 87 n'ayandi mafaranga arengaho. Hama rero icyabaye niki ndagenda babwire ko Yesu akomeye. Hama rero bamaze kunyandikira billet de sortie urukatasi ko kuva mu bitaro kubera amafaranga ntibwo yari bashabasasura amashuka y'uwanje bacasira hasi najyama hasi. Rero sindi Imana nyaguhezagirwa ujya mu ngere Samuel ari hanze acaraze kundaba mu bitaro kuko barankurikiranye cyane mu bitaro aca babwira ati uyu mwana wanje mwamusasiye hanyene ati ntacyo reka ndafutana imatera y'uwanje ajyameko. Niho umuganga yacagenda atsandanira imatera cyanayiryama ko hasi. Hama rero haciyemo iminsi 3 hacaza abazungu bavuye i Burayi nuko muravyumva baca babaza mu bitaro dukeneye umuntu afise fagitire nini muri ibi bitaro. Muraza abarundi n'amafaranga abarundi n'amahera murabazi baca bamubwira tumviriza turiko turarondera umuntu afise fagitire nini duhaye amafaranga tuzomurihira. Ateka jewe ntegerezwa kugenda namubonye baratembera mu bitaro tuze tubona baraza muri sare ya 10 mu cyumba cya 18 aho nari ngwariye. Hama rero baca barambwira ati fagitire bandikiye abantu bagira basohoka ibitaro bazi kumbuye gutaha cyanda kubora ahantu kari cyanda bahereza aho bazungurutse hose tabigeze babona baca banyandikira ko baca bandika ngo baca baradibura baca barambwira ati tekero twawe two kugende amafaranga yose turayarishe. Imana ni habiki gusenga ni kwiza guhagurutsa Imana guhagurutsa Imana ku ntebe cyandataha nja muhira rero cyankomeza nguma ngaho mu mwaka wa gatanu ugira uhere nonaca ntangura gukira ndakira cyankora iki cyanatangwa kugenda n'amaguru ukunyene mugabo ntarakira narakunda kuduga gusenga ku rusengero Ingandu nduga ku mabekiye nduga ku mabekiye kubera ko kumbura gusenga bahora bagenda ntarakira bahora bagenda gusenga ntasigara muri ajenyene ntaza numva ndababaye. Rero iyo ni ntaye ya mbere. Intaye igira kabiri Shetani niyigeza ndeka kungerageza kurondera ubugingo bwanje cyangwa kurondera ubugingo bwo tubakanye. Muri iyo minsi renganye haciyemo nk'imyaka ndwi haje nk'imyaka ndwi jewe nakora ku rusengero rw'imuhekano bita Ikigoma n'Ikigoma cyo mu Burundi akayigoma cya Tanzania. Hama rero niho natanguriye gukorera ibikorwa by'Imana. Hama rero icyo gihe madamu yari yibungenze. Hama rero jewe nshangenda ku rusengero aho nakorera Ikigoma. Hama rero icyo gihe aribaruka neza. Hama rero ku munsi wa gatandatu je ngiye ku rusengero hajya nsohoye ishengero mu 12 numva ijwi rimbwira ngo taha gatatu. Nabwira umudiyakone kazi twakorana ibikorwa by'Imana n'abandi bajana twakorana ibikorwa by'Imana ntumviriza jewe numva mbuza amahoro mu mutima je ndatashe. Barahaguruka bose ngo utashe kubera iki uno munsi utashe kubera iki je ndatashe numva mu mutima byanse nikumbe muhira samahoro ndataha muhira nsanga sange na mahoro. Madamu yaramaze indwi imwe ari mu kiriri. Ku munsi wa gatandatu rero ntashe turafungura. Hama rero isaha 6 z'ijoro madamu acarapfa. Jese nigeze nanabimenyaga naje numva kayoya kariko kararira cyandikangura. Saga umuntu yagiye kera
gusenga ndasenga canondera imoto kugira ndamujane kwa muganga nigihe ibitaro byari bikeye ndaburi moto nimwe telefone ndondera tose zirazimije cyareka nti mana ucurubereye hama rero bukeye mu gatondo cyana telefone imoto bacaraza baramutora cyaramujana mu bitaro by'Imuheka mu bitaro by'Imuheka abaganga baranuka abaganga ngo yagwaye kera nukuye afaswe mw'ijoro bo biranga byase rero ahubwo ntavuga nta kintu na kimwe nta kintu Yesu n'uwari yapfuye hama rero turarondera imodokari abandi bavuze ngo amagorwa ntasiga yandi ati iyo umuntu agowe n'ivyasi ntibigirana kurondera imodoka wapi turabura ambulance kurondera umuganga kurondera ambulance ziragwana nigide ngo iraboneka ivuye Bujumbura isiki saa 3 z'ijoro Imuheka baca bamusira mu modokari aho nta kintu umwana ni yeye hanyuma rero hari muramwanje niyo yashiye baronse uwo mwana hama rero iyo ambulance ije ya ambulance tugeze hano kwa centre kumuheka ya ambulance kirapfa muganga cyarambwiye ati mwari atumviriza ati ibimenyetso byerekana ko umuntu apfa umuntu atakibaho subiza mu bitaro agwino ntirwa agutwara amafaranga menshi tumviriza muganga haracyari ibyizigiro hama rero sinzi ingene uwo musofu ya telefone umufundi acaramubwira ingene agira acaruruka akoramo sinzi ibintu yakoze mu nshinga bambwiye akora mu nshinga ya ambulance ikiranga ca turagenda twaciye mu Rutovu isaha 8 z'ijoro kakayo akagenda kararira mu ibarabara sice mu bitaro mu Rutovu dogiteri yagize atumviriza kiye ngo mandokora ubuzima bw'umwana umuvyeyi yagiye ko bavyumva umuvyeyi yagiye baca bagenda bazana serumu baca bakukayoye niko kamaze iminsi ko madamu wacu batwara mu bitaro baratera ishinga amaserumu wapi rero ikintu Imana yankoreye mu Rutovu muriko muravyumva mwijoro sinziriye numva Imana imbwira ngo uwo mwana mwite izobikora Rahayiroyi iryo zina uwo mwana cyamwita iryo zina nyene hama rero haciyemo iminsi indwi ya mbere irahera indwi ya kabiri irahera hama rero nkaza numva umuntu hari yarapfuye shetani nati nawe ugwawe ni wapasi kigo ko mavyumva ikintu rero cyagiye kumbabaza mu mutima baca bazana umunyeshuri agomba asome igitabo yagomba heze n'university ubwo nyene baca bamushira muri iyo sare nyene twarimo mu cyumba twarimo ubwo nyene bakimushikanya aho nyene acarapfa hama rero hariho mukuru wanje w'umusirikare acava iyo yakorera Igitega acaraza asanga mu bitaro wewe hano kwihangana yaciye asikarira amosozi ntumviriza nimba waze kurira taha jewe amurira yaraheze urumva bamuteye serumu 48 nta na kimwe kigeze kivamo baratema baravuga ati vana mu bitaro caratahana muhira hoti modokari kuba mu Rutovu ntahana muhira icyabaye niki twakizo mu masengesho turasenga Imana iramurokora ubwenge mugabo buranka kuja uriko muravyumva ubwo nyene hari mu kwezi k'umunani hama rero hari mu kwezi kw'indwi hama rero mvuye mu Rutovu twako twubaka ryo rusengero rw'inganda mu rwego wabomotse hama rero madamu ndamusika ngaho adakurondera imodokare kugira ngo idugane umusenyi n'amabuye n'amatafari inganda hama rero nkamusika ngaho mama wiwe ariwe basigaranye ari wa mugwaje hama rero icyo gihe urusengero rumaze guhera madamu ntibwatoraga hengo nde numva pasiteri ambwiye atumviritse witegurire kuja ku ishuri mu ishuri ya Bibiliya kumbe niyo nzira Yesu yagomba kumukirizamo Imana iragaheza giko ariko gato inyuma gato bene data umuntu mu byo gukizwa ibadabona imikino nta gukina mu gukizwa kuko twaratanguye urugamba Dawidi we yavuze ngo nzokwama nkwizigira siko nzokwama ndakwizigira twame twizigiye Imana Dawidi yongera avuga ngo uhereye nkiri muto ntaho nigeze mbona umugorero cyahebwa umugorotsi nane maze kwigera hepfo rero jewe nije nakunda gukora nije nakunda kuza kurondera ibyuma cyangwa ibikoresho bikora kuri urwo rusengero hama rero hacabaho umugabo umwe iyo ntaye nayisinze ahantu hamwe serebwa yishinga ni wacu ngado sindayishinga nagomba babwire rero ikintu cyiswe umurozi ntagira umurozi azogukanda warakizijwe turi kumwe nimba warakizijwe neza ntagira umurozi azogukanga hari umuntu aroga Yesu ntibikunda urimo Yesu nta murozi azopima hama rero umugabo umwe twabana hafi yo mu gisagare wacu afise umusenyi yarapoye hama rero
nabigize nk'ibanga. Hama rero turapingira ku modoka, hari umusoferi yava mu Rutana yaza gutungana uwo musenyi, avuga ati mwarimu mugurira uwo musenyi ntatwe turaza abapagani nyene. Jewe ntawungura yawudugize ku 50,000 ibere tugura 25,000 kuko ari ikintu yari yishimikije. Hama rero ico gihe turapingira ku modoka, arambwira ati nutawugura turahura, nanje ntawe ngura. Hama rero imodoka umusoferi aratinya, ndamubwira nti nyonga imodoka turafise Imana turaduga uwo munsi twiwa turakora aramahoro. Hama rero ivyo bihe kandi nawe nyene twarapinze ko twapinze no muntu w'Ubujumbura. Hama rero icyabaye niki, jewe ico gihe sinigeze nanavyibuka, nagiye kuvyibuka bize mu nzozi. Hama rero je mu ishuri ya Bibiliya niho jewe ntashe basha bambwira inkuru z'uwo muntu. Rero jewe yampaye yari yambwiye ati gusika mu kwezi kwa12 uzoba wabonye ikintu. Jewe nanze mu kwa12 ntabone ico kintu nawe uzoba wamaze kukibona. Ukwa12 kugeze mu ntango zo kwa12 naziye ntabambwiye ati wa muntu yapfuye. Yapfuye. Nico gituma twe turafise iki? Turafise Imana yacu, Imana idahinduka, Imana itava ku masezerano, Imana yame twitwararika uko bukeye uko bwije. Hama rero nageragera ko kuri ya nkuru ya wa mudamu je ndi mu ishuri ya Bibiliya, nari mazeyo indwi ndi kwiga. Hama rero nabwira diregiteri yatwara ishuri ya Bibiliya, ndamubwira je nahize madamu agwaye, none rero ndakwinginze nkurusha je ntahe ndikora madamu ingene bimeze. Umuvyeyi yacaranyemerera acaramurusha je caraduga. Rero hari ahantu jewe ndenganye ku rusengero rw'Inyakaro abi wacu basengerako, hari ahantu manuka nca ndugira muhira, muga ariko ndamanuka nkabona umuntu ariko ararima ariko arasiza munsi y'urugo. Muga nca nibaza nti ibyo byose ni muramwanje we bayaje usize. Ndaduga buke ndaduga cyagenda cyampagarara n'igitoko usanga ni madamu ariko arasize. Jewe nyene ndaduga neza ndahagarara neza singene mbuze mama Claude acarasanuka cyane cyakunda acari kwaza kumva kukura mu kayi cyane amaze byagenze gute. Cyane ngiye mbona nkiruka nyene cyane nabonye ntore suka ndakuri. Imana ni habwa iki? Imana ni habwa iki? Tufise Imana idateteretse. Imana ni habwa iki? Imana ni habwa icuwa. Bantu b'Imana dusangiye urugendo ruja mu icyo, duhagarare mu mpwemu no mu kuri no mu gakiza, tuzobona ikiganza c'Imana. None rero aho naciye mu ncamake, muriko muravyumva, naciye mu ncamake. Yesu abumvise iyi ntaye yanje, Yesu nabahezagira. Mwami Yesu nyakubahwa turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana idahinduka. Mana turi hano uragahezagirwa naho duhezagira. Turagushimiye ko tugiriye neza, kuba tugifise impwemu yawe. None muvyeyi mwiza uragahezagirwa, hezagira aba bantu Mana bariko bumva zino ntahe, kuko intahe nizo zihagarika abantu b'Imana mu gakiza, mu izina rya Yesu Kristo. Mana yera n'abandi bene data Mana baza bashinga intahe, uzubakoresha bashinga intahe, kuko ibishinga ntahe biratuma umuntu ahagarara mu gakiza. Urakoze kubyemeye kandi urakoze kubidukorera, ni mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana nzima tubisabye, amen. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatane